kurindira mugabo biranse abaraha basavye ngo nteri iyo mpundu muri Swede bagasaba ngo nteri iyo mpundu mu Burundi basavye ngo nteri iyo mpundu mu mahanga barasaba ngo nteri iyo mpundu none abaraha mwe hirya no hino namwe impundu niyanyu mwe ngumiriza nashira ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu oya je sinshobora kugatamba ntababona bose uwafasha kugatamba ntawe uri hano uwayigiriye i Burayi kwiga amashuri ariko yarayatsinze we ngumiriza ari mukuzi ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza uwundi yagatamba ntawe mbona ngaha uwundi yagatamba ntawe uri hano naramubajije ati none mugenzi iyo hageze kuduza amaguru n'amaboko we ubigenza gute naco yanyishuye basha ngira biragoye ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza umveje igihora kingora abantu mu vyumve iyo hageze kuduza amaguru n'amaboko no kuri ivyo birango bantu muraha aho bunini burajyana vyemere namwe gize ngo ndatamba hani mburuzwirana nirangumiriza mu biganza ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza none ko mu bitwenga ngumiriza mu biganza ibintu vy'imburuzwa ngumiriza mu biganza nukuri biraduhanga ngumiriza mu biganza namwe muzovyibuha ngumiriza mu biganza namwe bizobahanga ngumiriza mu ubundi yagatamba nawe mbona ngaha yari umunyamidari twiga n'inyabihanga amashuri aramuyobera ntiyamazi ya gatanu nyuma bona ko ubuzima ari kigoye aca amanuka mu gisagara ko bazicorireza yashigiye mu kinama akora mu gikoni nagiye kumuhitana ngo ntituje gutamba ni bwana Tiyeri ni jewe ubu ntungo nurabona ko ibiro vyanje biri mu gikoni n'abatamba ni mugenda urabona singira umwanya ubu mbarizwa mu mbabura ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza oya je kajuyo muboyi je naramubariye numviriza muhungu jewe nkuremesha nigikomeye sugutamba canke guteka imana yaraduhaye ingabirano nyinshi hari abakorera mu biro twita abashefu abaturera abana twita abayaya n'abakora mu gikoni twita ababoyi aho nako gakaragoye bantu mu vyumbe abamama murabizi umukozi yagi kuzungagiza iryambaburi gahezi gashuha utoye umuceri neza ukongera ukawute ugasekura isombu ugakora n'isosi hajya kumuhinga moda atabuja atashe ntingwano muhungu niwe uri wa kera ndakongeye bitanu ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza naho mubona ntamba sinorohewe cane naho mubona nwenga sinorohewe cane nteye akagongwe je nakunze umurondo yitwa Muhorakeye ndamwandikira ikete rivuga ko namukunze nawaca asubiza irinda mbwira ko yabishimye mu nyuma mbona irindi rivuga ko bamukoye narababaye bashaka gusaba ngumiriza mu biganza nteri iyo mpundu n'iy'abavyeyi ngumiriza mu biganza ego nuko bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese murabona ko bihimbaye gose turi kumwe n'umusore mwiza w'umunyakaranga aracara umujene mugabo arakunda akaranga ngira ngo murabibona ingene avyina neza n'umuntu atari cinjire nkuko imvugo igezweho bakunda kubikoresha si cinjire koko arabimenyereye cyane reka rero tumusabe atwidondore yidondore abakunzi ba Axia Vibes TV turaguha ikaze mutumire wacu ego murakoze cyane mahoro neza kuba ariko baradukwirikirana amazina abavyeyi banyise mbere inshuti Thierry amazina mu karanga banyita ni Thierry canke Tijo muri comedy banyita Tijo comedien mwivuga butumwa banyita Evangeliste Thierry urumva yuko ufite amazina menshi bivana naho ubonye canke ibyo badimwe muri uyu mwanya ego cyane Thierry turabahaye ikaze ngaha mutuyagire kuri Axia Vibes TV murakoze ego cyane nanje ni Edmo Kwizera muramenyereye mu biganiro byo kuri nombonesha kure yacu none Thierry turabona ko nkuko mejeje kubivuga uramenyereye gose ibintu vy'akaranga turabona ko kuvyina n'ukuri biri muri wewe urabiviva bikagaragara nyene ko atari ivyo gufundikanya bino bintu ubimazemo ikiringo kingana gute sha novuga yuko ndabimazemo imyaka myinshi cyane kuko
umuvyeyi wacu mama niwe yabidushizemwo mu yandi majambo twavyonse mu muvyeyi wacu kuko twabikuriyemwo kuva muri club ya kera benshi mwahoze mwumva yitwa umudeyo yarimwo abanyacankuzo Ruyigi niyo twakuriyemwo novuga rero yuko nabikuriyemwo kuva ndi umwana muto ndibuka ko nari mfite imyaka nka 18 nabikuriyemwo urumva yuko so musanzwe muvuka za cankuzo za Ruyigi yego mama n'umunyacankuzo niho wavukiye wewe canke wavukiye mu gisagara navukiye mu gisagara ariko mugabo curavyonka kubera umwanya nabimazemwo yaratevye birabo ubuzima ego cane none mbega ndakubaze ibi bintu by'akaranga hari akamaro mubona biba girira mu buzima bwanyu bwa misi yose ubundi ko twanabitanguye atazindi nyungu tubizigamwo ariko ikintu cyose kigiye mu gikunda naco kiraheza kikagukunda ego cyane wabajije ati rero hari ibintu vyingira akamaro mubona mu bikuramwo ubundi natwe kino gihe byarageze biradukunda dutangura kubona rero inyungu vy'ukuri iva muri byo uyu munsi novuga yuko ni bimwe mu bitumye uyu munsi tuba tukibayeho turonka gahuzu turonka gasabuni mu yandi majambo nivyo uyu munsi bidufasha kwiyungunganya mu rutu na turiye ego cyane none muko muraraba ibi bintu by'akaranga mubona ugwaruka rubihurumbira cyane ku rugero rushimishije ico novuga nuko ugwaruka rwinshi uyu munsi babihurumbiramwo kubera ko baba bafise izindi nyungu babizigamwo zati nk'amahera ariko mu gihe natwe twabitanguye ico gihe ca kera twabijamwo kubwo kubukunda urukundo gukunda ico kintu ariko urumva uyu munsi ugwaruka rwinshi rubijamwo atari umutima w'urukundo motivation ntiyiba ari yo gukunda karanga ariko aba gushaka kanoti bikaca bisaba rero nico kica gituma usanga batabikura neza mu buryo buri professionnel kubera yuko bataba batwawe n'intumbero yo nuko rero no bisigura ariko ubundi barabirimwo pe barabyitabira ariko ndabahimiriza cyane yuko bo bijamwo kubwo gukunda karanga none Thierry musanzwe muri mu mugwi ndangakaranga witwa gute ubundi nakuriye mu mudeyo mva mu mudeyo canja mu mugwi ndangakaranga ihunja nabayimwe imyaka irenga 8 hanyuma maze kuva muri uwo mugwi naho nyene savuyemwo komtere kubw'imvo runaka zatumye umwanya w'amarepetition nashobora kuwuronka binyoroheye canja mu wundi mugwi mpimbaza amana witwa himbaza n'umugwi nyene ndagakaranga ariko ukora ibintu bijanye n'imbyino zo guhimbaza Imana ego cyane iyo migwi itandukanye mutudondaguriye nibaza yuko mwayihuriramwo n'abantu b'ibigero bitandukanye ndavuga ugasanga ugwaruka n'abakuze kumbure ugwaruka abana n'abakuze none ugereranyije nabahe n'ugwahe rugero ubona gwaba ari nyamwinshi muri iyo migwi itandukanye wagiye urajamo ubundi urugero rwinshi wasanga ari ugwaruka urugero rwinshi wasanga ari ugwaruka kuko mu kintu cyose usanga ugwaruka ariko rwinshi yego muri societe runaka ugwaruka niko gwari rwinshi pe yego ubwo gwaruka rumaze kuba ari rwinshi hari ikintu muri iyo migwi ndangakaranga hariho inyigisho zoba zifasha ugwaruka kugira ngo rugumane kakaranga ndundi kakaranga umurundi wa kera bigaheza bikoroha yuko ubwo gwaruka rubibamwo na cane cane nkuru ruba rwavukiye mu bisagara ubundi ngaruka kuri cya kinini navuze kare bivana na motivation canke bivana n'intumbero yagusunikiye kubibamwo iyo ubisunikiwemwo no kubikunda nawe usanga byaraguhinduye by'ukuri ugasanga identite yawe canke akaranga kawe abahehe ubundi birashikanya ugasanga ufise imico itariyo ariko kubera yuko wewe bakuzi nk'umunyakaranga niyo mico uraheze ukayifukafuka kuko ubuzwi baba baza ati uyu muntu n'umunyakaranga ibi bintu ariko arakora ntibihwanye na bya bindi rero ukasanga akaranga karakujemwo n'imico usigaye ufise akaranga ku Burundi ego cyane muravuze yuko ugwaruka ruba rugwiriye mu migwi yose ndangakaranga wagiye uracamwe nigeze kubaza nti urugero ubona ko ugwaruka ruhurumbira ivyo bintu by'akaranga go barushimishije ego rurashimishije ego cyane ego Thierry mwatubwiye muri ko muri dondora ngo hamwe ngo mwitwa
Tijo lo comédien mu byo biri muri bimwe urumva musanzwe biri mu buzima bwanyu bwa misi yose muri no mu bantu mwumva batanga umunezero ku bantu bakabatwenza bakabafasha gutera none comedy musanzwe muyikina muba muyimaze mu gihe kingana gute natwe nyene ndikora kuriya amande ya y'ivyo vy'akaranga sanzwe ngira n'ivyo vya comedy naho nyene sanzwe ndi umukomedya yego nakuze ndabigira nakuze ntwenza abanyeshuri twigana nakuze nigana amajwi y'abantu n'impano nari nshaka nyene kuzogira yego ukigana ijwi ry'umuntu ku buryo umuntu akumvise yo hava kwitiranya na kanaka yego akarorero ninde woba wumva woshobora kwigana neza ngo duha akarorero ko bakunzi ba Action Vibes TV natwe duce ko duhimbaka okay reka twumvirize ikino cyane ninde ndaza abarundi benshi mudukwirikirana murazi ninde ndaza ayo majwi murazogerageza kuyumva nubwo ijwi ritameze neza ariko reka ngerageze kuvyemuzanye hewe yari wega ntuze weya nukuri amahoro hewe uragiye mu kiganiro ego cyo niyo ndiko ndacanyaruka tugende oya ntuze weya nukuri jewe wamufasha waje riyaguriye kakavutano Bikira Maria mawe byukuri pe bebe iyo muntu muriko muravugana ninde Bega wewe kugenda ugataha igicugu kacugana mukaba gatamu kuvyembe kurumukina nuhaka baza kubona atagana gawa kivagunduwe jewe umwana wace none n'umwana wawe wewe wenyene mbega hizo wambaye zije we nazikuguriye izo wambaye zije we nazikuguriye abantu murutera gateka mbega ndagutere n'inkuru nguhawe na patiri atekera ababikira babona uko urumva rero jewe mubagwaye sindimu wewe ntungoroke gucane murakoze cyane turi kumwe na Thierry Tijo lo comédien murumva yuko impano arayifise mbega Thierry uko musanzwe mubibona abanyempano ngaha mu gihugu cacu mubona bashigikiwe ku rugero rushimishije icyo novuga akenshi abanyempano usanga tudashigikirwa kandi n'ikindi naco natwe tumaze kugera aho tugeze usanga tutibuka gushigikira abandi bakiri hasi twamadushaka nyene twebwe abari twebwe twoguma tugaragara mu gishingo cyo kwibuka ko hari abandi banyempano bari hasi twategerezwa gufata ukuboko nabo bakazamuka rero nubwo buryo kudashigikirwa mbona na bamwe bari badukuriye ntitugerageza ngo twibuke gushigikira bamwe bari hasi ubundi n'igihugu kikadushigikira tukabikora nk'ibintu tukabikora nk'akazi ubundi tubikora nk'ibintu byo kwinezereza kiretse ko kumbura iyo bamaze kukumenya ushobora kuronka agasabuni ukaronka utwo duhuzu yego nayo ubundi nuko dufatire kuri ico nyene waruvuze uti namwebwe mumaze gusa nk'abaduga muribagira kuduza na babandi bakiri bato byumvikana ko harimo akagatima ko kwikunda hariho umuntu abakeneye ko ari waguma amenyekana wenyene gume kuri hiti yamvugo igezweho bari waguma kuri hiti wenyene ntaduze uwundi dufatiye aho none ga Thierry kuduza mutoyi ari munsi yawe hari ico biguhombya canke hari ico bikungura ubundi naco biguhombya kiretse yuko turafise ukwikunda reka tubivuga uko nayo ubundi naco byo guhombya ahubwo yari inyungu ikomeye kuko uyu munsi je wahonde je siho nzobandi nategerezwa rero gufasha babandi bari hasi kugira ngo nacagiye ntazoba mpari ariko ya presence ya cakintu canke cakintu kize kibandanye kigaragara mu gwaruka nuko niko jewe ndavyumva ego cyane uri umunyakaranga uri n'umukomedien uri n'umuevangeliste mbega musanzwe musengera muri eglise iyahe dusanzwe dusengera mu ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo uri umujone kandi urumva yuko
hambavu yo kuja muri ivyo vy'akaranga yo kuja muri ivyo vya komedi usanga bihurumbirwa na benshi umuntu bikamushira kuri hit ugasanga umwanya kenshi na kenshi arakunda gutumirwa ahantu hatandukanye ku buryo vyohava bimubuza n'umwanya wo gukorera Imana ariko wewe nubwo biruko uritwa evangelist biraheza bikakorohera uri umujene gufata ingingo ukavuga uti uno munsi ndahevye iki kintu cari kunyinjiriza aka kanoti naho kangana uku ngende muri iki mbona taco nza guhava ndagikuramwo kigaragara ku bw'umubiri. Yego ubundi no kwishura muri iri jambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Ntibiba byoroshe ariko ku bwa Kristo birashoboka. Ni watwongera imbaraga kandi ikindi naco biba bivana nawe inyungu yawe aho yiziga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntidukakorera ibyo kurya biyoka ariko dukorera ibyo kurya bihoraho. Rero ubundi kubera ko naronse ubugingo budashira mu kwizera Kristo Yesu ubwo bugingo budashira nibwo butuma nkorera umwami Yesu kuko nzi neza yuko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima buhoraho. Yego cyane. Ubwo rero nibwo mpagaciro gusumba ubuzima bw'uyu munsi turimo. None Thierry ndumva ko urafise ukuntu ubuzima bwawe wabutunganyije ukagira uti iki ndakijamwo ariko ntibagiye source ya byose ntibagiye isoko mvomamwo byose dufatire ngaho hariho abastar batandukanye baba mu bakomedien cyane cyane reka mfatire mu baririmbyi bajya abastar dufise abaririmbyi bo mu Burundi usanga impano zabo zagiye zirakura zivuye mu makorali mugabo bamaze kuja kuri hit bagaca basezera bwa butumwa isura twahora tubabonamwo ntidusubire tukababura aho twababonye akajambo batekerera. Ico novuga coco ni kimwe nubundi ngaruka kuri cya kindi motivation yawe ni yahe ni ihe ntumberi gusunikira gukorera Imana kuko intumberi gusunikira gukorera Imana nitaba yavuye ku kwizera Kristo Yesu ngo ive ku bugingo budashira waronse ubundi uzora mu kubivuye mu biteye akagera. Yego rero ico no gusaba wewe ukorera Imana mu ngabire icambere cyo no gomba kubabwira nuko ingabire atari zacu ingabire ni za Kristo ubundi twarihaye ingabire kandi atari zacu. Imana yo yashizemo iyo ngabire ikeneye kwikoresha mu kuyikorera. Ingabire yawe rero nitabiri kikorera umwami Yesu cyangwa umwami Yesu uzo buri kuvomera mu kivu kuko uri kukorera mu bishira uri kukorera mu bihera by'akanya gato kujambo ry'Imana rimbwira ngo isi kirashirana n'ivyifuzo byayo. Yohana wa 2:2 ku murongo wa 17 ntugakunde isi nibiyirimo. Nico rero no gusaba mwene datu kuranyumviriza nawe wanabivuyemo wabiteye akagere subira ukorera umwami Yesu. Umwami Yesu ahemba neza ariko isi nta kindi hemba atari umumbabaro n'umuruho. Umugani wa Salomo yarabironse ivyo byose swingi yaraziriye ariko aruhuka avuze ngo nasanze byose ari ubusa gusa no guhahamira iki umuyaga. Go cyane Thierry musanzwe muri mukaranga tugaruke ku karanga rero kuko urumva muri twinshi umukamano kuri yarabahezagije byinshi bidufasha bifasha ababegereye kubandanya bahimbagwa. None nagomba ndababaze Thierry ibi bintu byo mukaranga by'imigwindanga karanga kuba umunyakaranga musanzwe mubikoresha mu buzima bwa misi yose neza na neza hehe na hehe? Ibi bintu by'akaranga kenshi tubikoresha mu manza zitandukanye. Mvuze imanza abenshi batahure yuko ari ubukwe, ubugeni, kurongora, ibi gushika mu rugo, basi mu yandi majambo urubanza gose gumunezero. Ibyo bintu turabikoresha kuko turateramisha abantu mu kubavyinira imbyino kamaza ziwacu Burundi. Yego. Mwaduhaye imponyoro ya mbere ariko murashobora gushishikara mugasubira mukadufasha kutunezereza ngaha kuri Action Vibes TV ko twaramutse tubaronka nukuri ni mukadufyondere natwe. Yego. Reka ndabacishirize ko akabyina Barundi benshi tuzi kasaze kavuga ngo
amabano y'inka nawe ukavuga ngo n'amabano y'inka mabano we n'amabano y'inka mabano y'inka mwiriwe neza mabano y'inka hinge mbaya gira ibyago nago wankiri mutoya we ntegabiri n'amabano y'inka mabano y'inka jewe nabonye mutama wanje hazinduka gwaya gorobeza agwaye nkamubaza ijambo none muvyeyi kuzinduka ugwaye ugorobeza ugwaye umunsi washengeye nzobigira nto yambarirasha n'amabano y'inka mabano y'inka sokuru wanje akaba kiremesha akanyagira ijambo ntewe mwananje urabona ndagwaya kandi ndashaje ariko ninashengero mfise umuryango ukagira abakuru bawe zokuremesha mabano we n'amabano y'inka mabano y'inka bwarakeye sokuru wanje yaritavye Imana ca niha umuryango niha abagenzi nkuko muraho barandemesha barampamara rondayagomwa n'amabano y'inka mabano y'inka uwo munsi naronka ayo mararo mwumva naciye ngenda cambarira abagenzi nkabwira noronganwe niyemeza ntemugutunga n'akanya gato mwagwarukamwe n'amabano y'inka mabano y'inka ariko rero haciye iminsi mu mararo yanje hatera karanda hatera uruzuba zanka zose abagenzi bampaye zimwe zirahwera izindi ziragwara ca nibaza nti none ga yemwe ubu bwoko n'ubwahe buziritunga mabano we n'amabano y'inka mabano y'inka ariko rero kubera impanuro z'awa muvyeyi nsubira mu babanyi nsubira mu bagenzi barandemesha barampinyana barampamararo ndavyukirizwa wariraye we n'amabano y'inka mabano y'inka zaragishutse zigeze ku ruzi guzura rudatwara umwe mushikanja carambarira none musazanje kundusha imyaku kandusha ubwenge ko zanse kurisha tubigire no yambarirasha n'amabano y'inka mabano y'inka naramubwiye niwe mushikanjura umwana mutoyi nkurusha imyaka nkakurusha ubwenge ariko zirabe ndaguye ndagarutse ubukuru si bwo bwenge ngizo zirabe mutsamirerera namariza ikerera ndazivutire zose teruriye imweje nteruriyoyi ucuzuhira zose muvyeyi asa wese urasimbagiza n'amabano y'inka mabano y'inka zaragishutse zigeze kw'irembo ndazitega ingwiza data yamvyaye acanyaruka n'injishi mama yampeza acanyaruka n'ivyansi n'ivyakirizo n'amabano y'inka mabano y'inka narazikunda sinobideha n'amabano y'inka mfise amatungo akangura mfise umugore agashaka igitenge nkagira umwana agashaka ikaye imodoka ishaka igitoro telefoni ishaka inite naho nyene iyo nagahinda nayo android ikenera amamega nanje mutama agacupa kifana k'imisi yose n'aya madati mwabagabo n'amabano y'inka amazina yazo ni menshi cane arenga 18 genze 8 murashimirayo n'amabano y'inka amazina yazo no yabayagira mu kirundi mu gifaransa habiza ari benshi mwumpinyuza mabano y'inka hariho kemira keza umuvyeyi ngwiyo yavyaye nkayimenya n'amabano y'inka hariho maza mabano y'inka hariho tabira itonga imana ibishatse aho rikamera n'amabano y'inka hariya buki ni bwa buki buganwa iwacu aho butari intundwe wo busoma n'amabano y'inka hari na kemira keza umuvyeyi ngwiyo yavyaye aho nkayimenya n'amabano y'inka hari na tabira itonga imana ibishatse aho rikamera n'amabano y'inka amazina yazo murumva n'intesha arenga 18 tuti mugenzi uhavunye umvunyakiri sesarare ngo nsabe nagusanza n'amabano y'inka we murakoze cyane none Thierry ubuhinga mukoresha kw'iyo ndirimbo numva nk'ibitero biyigize byo kuzura ikaye ya samfeye kugira mu bifate ku mutwe murabifatira akanyaga kuko biri kose nukuri haragira aho biba ubuzima yego ugasanga usigaye ukreya aho nyene utiriwe urabifata ku mutwe ahubwo atakubosa ugafatira ku byo ubonye ngaho nyene ukwinjizamwo kandi bigahura neza yego n'ubuhinga budasanzwe mukama yabahezagije ni mukomere n'iteka ridasanzwe
Murakoze. none turumva yuko ivyo mubikoresha mu gutera iteka aba bagize imanza barabatera iteka namwe rikwiye ndibaza iyo mwagiye kubashigikira namwe bakabashigikira kwa bya bindi biheza bikabafasha kugira ngo mubandanye ubuzima mubandanye muba motive. Ego ni buke naho atari cyane bitarevuriwa kubera ko usanga iyo bishitse ukabwira umuntu uburyo ukorera ko akubwira ati ayo mafaranga ni menshi ariko nawe ugasanga ubwo buryo watse ntabwo bwari bwinshi ahubwo nibwo bwari kugufasha kwikenurana ibyo warukenye neza ariko ugasanga uracari hasi ariko bigenda biraduga buke bivanye n'ukuntu abaha agaciro akaranga barabitahura. Ego cyane nagomba nkubaze nti mbega ko mbona mu mamanza y'uno munsi aba mu Burundi umenga ibyakaranga ntibigihurumbiwe cyane mwibaza ko byo babiva kuki? Akenshi rimwe na rimwe birava no ku bandi benshi baje bimwe navuga benshi baje mu karanga kubera mahera nukuvuga ngo ukatusanga ibintu bakora bariko batwara amasoko babandi bari babishoboye ukasanga rero barabihaye agaciro gato barabimanuye agaciro ukasanga ibintu byaramaze kuba pirate bikaca bituma nabo bandi bari bakunda karanga kubera ko baguma babona ibintu bitandukanye na bya bindi bari biteze bigatuma abantu batizeranye nabo banyakaranga bukuri ko bakiriho ariko ubundi baracariho ahubwo hari abantu benshi baje barabitoba bavyinjije mbega business mpava ndashita gute mu kirundi gihava kingora ntaco mu kirundi turakunze kubikoresha ngo business reka tubivuga uko bo bavyinjije muri business yo kurondera amahera bagaca babikora nk'abacangero batabikora nk'abo biri muri bo koko nivyo umusaruro ucuheza ukagenda nabi bigatuma benshi babiharuruka. Ego cyane none akamo dufatire ngaho akamo mwotera abariko barakurikira Axia Vibes TV baravuga bati mu kirundi ngo ubutaya akaranga abataya akabanga. Uno musi turiko turabona akaranga imico n'imigenzo y'u Burundi bisa nk'ibiriko biratituka kandi bigatitugwa na cyane burya nasanze abantu tuba twiviriye ruguru tugakorokera ngaha mu gisagara dutanga abanyagisagara kuba basirimu dushaka no kubasumba ntakamo wotera abantu nk'abo batitura imico n'imigenzo y'u Burundi mu gihe mbona ari ibintu bihimbaye gose birimo akanovera ku muntu yabigize ibyiwe mu buzima. Ico nobabwira nuko nohimiriza umuntu wese kubanza kubikunda ntubijemwo kubera ko ugiye kurondera amahera oya ahubwo bijemwo kubwo kubikunda ico kintu niba kijemwo kubwo kubikunda naco kizogukunda ushobora kutabona inyungu muri uwo mwanya nyene ariko buke uzogenda bibamwe niko uzogenda ubona umusaruro ukabona inyungu kandi ico gihe ntibizokuruhisha ubundi ikintu kigiyemwo ufise izindi ngaruka izindi ntumbero cyangwa izindi profil runaka ukiruhiramwo mu gishingo cyo kugikora ukinezerewemwo kandi utari kuraruha. Rero nico no himiriza abantu wowe wajanywe mu karanga n'iyindi ntumbero hindura intumbero mu mutima wawe banze bikore kubwo kubikunda navyo bizogukunda. Murakoze cyane twinjire kandi dusubire tugaruke kuri comedy Tijo Ro Comedien cyangoresha iryo zina kugira ngo abakuze ku muri iryo zina nabo nyene baheze bamenye uwo turiko turayaga uwo ari we. Comedy mbega mu buzima busanzwe musanzwe muyikoresha hehe na hehe? Comedy ndayikoresha mu ivuga butumwa haba mu bikorane bitandukanye nkongera kandi nkayikoresha mu manza mu bugeni mu bukwe nkateramisha abantu mu gutwenza nkongera kandi nkayikoresha ku ma social media kuri rezo sociaux yego ku mbuga zacu. Wotanga adresse bozoza barakurongera ko abakeneye kuraba utuntu uri kuratunganya utuntu turatunganya ku munsi nta kibazo imbuga zanje ni zina rimwe ni Tijo Ro Comedien yego uko nyene cyumva mu kirundi Tijo mu kirundi hanyuma Ro Comedien baca baheza bakagusanga ku mbuga izahe n'izahe Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ndiko zose. Tijo Ro Comedien kuva uravye kino kiganiro mugenzi injira muri TikTok urabe Tijo Ro Comedien injira muri Facebook mu ma video wandike Tijo Ro Comedien ucumubona injira muri YouTube uraheza umubone n'ahandi ego mu gusozera kino kiganiro cacu subira kandi nk'agakomedi koba
karakabuye abantu benshi mwoba muherutse kugira mwogerageza mu ncamake mukadusabikaniriza kuri Action Vibes TV imbere yuko tuja kurondera hahandi waturangira hose turinda kuzunguruka ijya nino ngaha mwoducishiriza ko nagatoyi kugira ngo tube turahimbangwa. Okay, niza uga telefone kawe kubera benshi bamenyereye nkoresha aka gato mu kwitaba Vio wanje. Ego. Kanitabe Vio. Allo? Vio ni sawa. Urumva nari mu rubanza bari mu majambo ca ndinyavya. Nariko ndaraba ukuntu bimeze nca ngomba kuguha inyishu. Uribuka ko wambwiye ko ari warankunze. Nagomba ndaguha inyishu rero. Naravyemeye. Oya naravyemeye. Ego. Naravye ukuntu bimeze mu rubanza mbona ni ibintu biryoshe. Oya reka cyo dutegurira urubanza ubukwe na mariage. Oya nta na kimwe twabigiyemwo. Oya twabigiyemwo. Sawa. Ego turakundana. Sawa murakoze. Reka rero nsubire naye ninyabije gato. Okay. Sawa. Murakoze cyane. Ako ka video ndibaza ko bashobora kugasanga kwa za mbuga zitandukanye mwamaze kutubwira. Ego cyane. Beno niryo zina Vio. Kumwana wo mu gisagara urafise sheri yitwa Vio cyane nako washatse kwitiza kugira ngo uraduteramisha. Nta nima nta Vio hari. Nakano nyene nagize ko mu gisagara. Gisagara ryohera abantu kiretse ko abo Vio baba bahari ariko ubundi risigura byinshi. Hariho Viola, hariho Violeta, hariho ni benshi Vio. Ego. Ariko nakano nitije kazohora karyohera abantu. Ego cyane dusozere kino kiyago cyacu. Akajambo kanyuma wumva utosozera udasangije abakunzi ba Action Vibes TV ko barakahega Thierry. Abakunzi ba Action Vibes TV nuko ego nuko turabashimiye cyane ico twobabwira ni kimwe nico nama nkunda kuvuga igihe cyose nkoze ikiganiro. Ico naco sikindi ni jambo riri muri Timoteyo wa mbere igabane ca kabiri kuva ku murongo wa 3 haravuga ngo ibyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Kane igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu. Gukizwa suguhindura idini imwe canke runaka, gukizwa ni mu mutima wawe. Fata ingingo mu mutima wawe uhindukirira Imana. Imana ishaka ko twese dukizwa. Niyo message namambwira abantu kuko ivyano mwisi twoganira no batwenza no bavyinira ariko ntitwibuke yuko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Nico no batekerera. Ni message ikomeye cyane muvukanyi kandi ukomere kwibanga kuko benshi baradebukirwa iyo bamaze kubona ko utwo bariko barafundikanya duteye imbere bari bagira uwatubahaye. Komera bwana Thierry kandi ndagukengurukiye ku mwanya mwaduhaye nibaza yuko n'abakunzi bino mbonesha kure yacu bahimbawe cyane. Twari turi kumwe rero na Tijolo Comedien Berinshuti Thierry Evangeliste Thierry. Ego cyane Edmond kwizera kubwa Action Vibes TV ndabipfurize kubandanya mururanirwa mubandanye mukirika kuri s'abonner mwongere mugire na partage kwa bino biganiro byacu kandi mwongere mu bikunde tubone ko mwashigikiye ivyo tubashikiriza no muri commentaire muze muratwereka ko turi kumwe namwe mbere mudutere n'ivyumviro ingene twobandanya dukora ku mulindi mwebwe nyene mwipfuza kugira ngo imitima yanyu ishikire bya bindi nyene yipfuza. Tubipfurize rero kuroranirwa gira iteka gira naho muba mwongere mwubahwe. Bye bye.